Ndabahaye mwiriwe mwese abanywanyi b'ibiganiro vyacu abatwumviriza ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese mu makuru n'ibiganiro vyacu vyo kuri uno mugoroba. Burundi News TV ni imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru aremereye cane, amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa ngaha mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Tukibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri wa kabiri igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu 2025. Dore ingingo nkuru nkuru tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu kino mwanya. Mu nyuma yuko mu mugambwe CNL nyakuri wahoze urongowe na Honorable Agatogwasa, umushingamateka akaba aza ku mwanya wa mbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu Burundi. Uyu nguyu yarankiwe kongera kwitoza mu matora y'abashingamateka ategerejwe muri uno mwaka wa 2025. Mu mugambwe yarahoze arongowe akaza kuwakwa, ukaba usigaye yarahawe Nestor Girkwishaka. Kizigenza Agatogwasa yaravuze yuko uko byogenda kose uwo mugambwe wagomba kuba yosubirana, ndetse anasaba yuko amatora yosubikwanga mu Burundi, kumva yuko amatora atari kwategurwa neza. Umugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, biragaragara yuko ukomeje kugaragazamo utunenge mu bigendanye no gutegura ano matora, mu gihe bivugwa yuko bamwe mu bariko barategura aya matora benshi barakomoka mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Kizigenza Agatogwasa aravuga yuko yiteguye gukora ibishoboka byose ariko agafungura urubuga rwa politike nga mu Burundi. Aya ni amajambo yaje gushikiriza bamwe mu bamenyesha makuru mu nyuma yuko yarakubutse mu mahanga, aho yarari n'ubundi kumvo zigendanye na politike nga mu Burundi. Imigwi imwe n'imwe na cane cane imigambwe imwe n'imwe itavuga rumwe n'ubutegetsi irakomeza kugenda yibasigwa na cane cane muri kino gihe hariko haravugwa ibigendanye n'amatora. Nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, imbonerakure zirakomeje guhabwa ibikoresho vya gisirikare, aho biboneka yuko u Burundi buriko buritegura ingwano nk'uko biboneka mu ntara zigiye zitandukanye, na cane cane intara nka Cibitoke ndetse n'ahandi barahana urubibe na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abanyagihugu baturiye muri ivyo bice baravuga yuko batewe impungenge no kwibonekeza kw'abapolisi, imbonerakure ndetse n'igisoda c'u Burundi bafise impoho nini cane. Turagaruka kandi kuriko birabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mwiriwe neza mwese banywanyi ibiganiro vyacu, ndabaha ikaze mwese mutwumviriza muri ngaha mu Burundi, abari ngaha muri kino gisagara ca Bujumbura, igisagara aho cyangwa umugwa mukuru w'ubudandaji, abari Igitega ku mugwa mukuru wa politike, abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu makaritsiye ndetse n'amaprovince. Ndabahaye mwiriwe mwese, ikaze kuba twumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane w'Uburaya ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ndagusaba upyonde kwanditse sabone kugira uce waronka amakuru n'ibiganiro vyacu, upyonde ko hirya gatoya ahari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification canke notification kugira bace barakumenyesha yuko ibiganiro vyacu bitanguye. Ikaze amakuru reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Umushingamateka Honorable Agatogwasa akaba umunyepolitike atavuga rumwe n'umutegetsi nga mu Burundi, akaza ku mwanya wa mbere. Uyu nguyu yarahoze ararongoye umugambwe warabaye wa kabiri mu matora aheze yabaye mu mwaka wa 2020. Mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yaraje ku mwanya wa kabiri, ariko kandi hari amakuru avuga yuko yari yararuhishije amajwi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ariko aza kwibwa amajwi nk'uko vyama biravugwa. Uyu nguyu rero biboneka yuko atazengera yemererwa kongera kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu, na cane cane yuko yarangiwe kwitoza mu matora yimirije nga mu Burundi y'abashinga amateka. Uyu nguyu yarakomeza kugaragaza neza yuko yiteguye gukora byose, ndetse yaravuze yuko yotanga n'ubuzima bwiwe ariko agaca arafungura urubuga rwa politike nga mu Burundi. Mu gihe abanyagihugu benshi mu Burundi bashimangira yuko CNDD-FDD mu myaka imaze ngaha mu Burundi ata kintu kigaragara yoba yarakoreye abanyagihugu nk'uko bigaragara. Bivugwa yuko kandi nyuma yuko hafashwe ingamba zimwe na zimwe zo gutuma adashobora kuba yo kwitaba ano matora, biravugwa yuko umugambwe CNDD-FDD warakoze amatohoza, maze baramenya yuko n'abanyamugambwe canke bagumyabanga ba CNDD-FDD nk'uko vyama bigaragara, canke se nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga,
hashobora kuba n'ubundi bamwe bari barashigikiye uyu nguyu Kizigenza Agatogwasa. Mu nyuma y'uko rero bivugwa ko mu mugambwe CNDD-FDD harimo icuka cibi bivanye no kuba abanyepolitike bari muri uwo mugambwe bamwe bamwe bari ku ruhande rwa Reverend Kuriyo, abandi bakaba bari ku ruhande rwa Neva, ndetse hakaba hari n'abandi bashaka kwigumura, bakaba bashaka kujya ku rundi ruhande rw'indi migambwe imwe n'imwe itavuga rumwe n'ubutegetsi nga Burundi. Uyu mushingamateka ukubutse mu makungu ku mvo za politike yamaze gusigura ndetse no kugaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara mu Burundi, bigaragara neza yuko ano matora akomeje kwibonekezamo utunenge twinshi, aho biboneka yuko atagikozwe aya matora ashobora kuba yogenda nabi. Hari kandi umwe mu barongoye CNL ya Honorable Agatogwasa araherereye ku mugabane w'Uburaya mu gihugu c'Ubwongereza, araherutse gusaba yuko mu Burundi umugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora seni wohagarika ibikorwa byo kuyategura ku mpamvu z'uko aya matora biboneka yuko yamaze kugaragaramo utunenge twinshi nk'uko vyoma bigaragara. Umushingamateka Honorable Agatogwasa amaze kwangirwa kwitoza mu matora y'abashingamateka yimirijwe nga mu Burundi, hari benshi baragiye bamuhereza ivyumviro byabo baramusaba yuko yosubira mu ishamba agaca arambarateni ndetse agafata n'inkoho kugira ngo yongere agwanire igihugu. Uyu nguyu yarahoze n'ubundi ari mu muhari Paripehutu aragwana n'ubundi mu mashamba kugira ngo aze arabohora igihugu. Uyu nguyu nawe arazwi cane n'ubundi muri politike nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Bivuga yuko kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yo batinya yuko mu gihe bokongera kwitozanya ku kibanza cy'umukuru w'igihugu yoca aramutwara amajwi menshi nk'uko vyoma bigaragara. Icyo nicyo cyatumye rero adashobora kuba yokongera kwitoreza mu matora yimirijwe nga mu Burundi, na cane cane ay'abashingamateka. Rumonge hariko haribonekeza inyigisho za gisirikare ku banyeshuri zirongowe na CNDD-FDD, zikaba zikomeje gutera n'ubundi impagarara, ndetse bamwe mu bavyeyi bakaba bagaragaza neza yuko nyine batishimira ibiriko birakorwa nk'uko vyoma bigaragara. Ibi vyaravuzwe ku munsi w'ejo nyine hari kw'igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 3 2025 nk'uko vyoma bigaragara, aho abana biga mu mashuri ngaha nyine mu Rumonge bakomeza kugenda barahabwa inyigisho za gisirikare nk'uko vyoma bigaragara. Abana b'abanyeshuri bararonkejwe inyigisho za gisirikare mu Rumonge mu mpanuka bushira uburengero bw'u Burundi. Ibyo birakabira ko ibyo bikorwa bikaba byarateguwe n'umugambi uri ku butegetsi, bikaba birateye imyitwarariko itari myiza rero nyine mu banyagihugu ndetse no mabikurikiranira hafi nk'uko vyoma bigaragara. Haramaze iminsi nga mu Burundi bigaragara yuko imbonerakure zarongeye kuronswa ibikoresho bimwe na bimwe bigendanye n'inkoho, ndetse bakaba barakomeje kugenda baranasaba yuko mu gihugu hose hoba ibikorwa byo kongera gutangura imyimenyerezo ya gisirikare ku mbonerakure, ariko mu makomine amwe n'amwe ndetse no mu ntara zimwe na zimwe harakomeza kwibonekeza zimwe rero mu nyigisho mu banyagihugu. Ababibonye bigana izo nyigisho zarabaye nk'uko vyoma bigaragara, canke nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga, bakaba bagaragaza neza yuko bateye impungenge n'inyigisho ziriko zirahabwa aba banyeshuri nk'uko vyoma bigaragara. Abanyeshuri barahawe izo nyigisho nyine nabo mu mashuri shingiro ya Rukinga ya mbere ndetse na Rukinga ya kabiri na Rukinga ya gatatu begeranyirijwe ku kibuga cya Rumonge, ishuri ry'indaro riri rero ku mugwa mukuru w'iyo ntara ya Rumonge nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta kandi akaba avuga yuko ibyo bikorwa byose byaba byarateguwe cane n'umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD Reverend Kuriyo, aherutse kugaragaza neza yuko yiteguriye kuzongera kurungika imbonerakure nga muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira ya Kongo nk'uko vyoma bigaragara. Ubwo amasoko yacu izo nyigisho zari rero zirongowe na Jerome Nzohabayo, umuyobozi w'ishuri shingiro rya Rukinga, akaba n'umuyobozi w'imbonerakure umuhari w'ugwaruka CNDD-FDD nk'uko vyoma bigaragara. Yaragize ati intumbero ni ukumenyereza akarangamutima k'umugambwe ndetse n'ibikorwa bya gisirikare by'umugambwe. Ibyo bikorwa biriko rero biratuma abavyeyi ndetse n'ababikurikiranira hafi bagira imyitwarariko, aho rero gukomeza ubumenyi ndetse no gutegura kazoza keza k'abana bacu bariko barabigisha ivy'umugambwe,
bakaba bavuga ko birateye amakenga. Niko rero bamwe mu bavyeyi baraganiriye n'umumenyeshamakuru wacu warashitse ngaho nyuma y'uko ivyo bikorwa vyariko biraba. Si ubwa mbere inyigisho nk'izo ngizo kandi zibonekeza mu bigo by'amashuri. Hari hamwe na hamwe rero nyine ibigo bica birugara imiryango, hanyuma abanyeshuri bagaca barabakoranya ku bibuga bimwe na bimwe bakabahereza inyigisho nk'uko vyama bigaragara. Abanyagihugu benshi kandi baravuga ko batewe impungenge n'imyitwaro y'igisoda c'u Burundi ndetse n'imbonerakure bariko baribonekeza na cane cane ku mbibe ziriko zirahuza igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Biravugwa yuko rero abo basoda b'abarundi bafise impoho nyinshi ndetse n'abandi bamwe bamwe barimwo imbonerakure boba barasabwe na Reverend Kuriyo kuba barasabwa nyine kuba bokora amapozisiyo yabo canga se barakora uruzitiro ruremereye cyane mu rwego rwo kugira ngo barabuze umwari wa M23 kuba wo kwinjira muri kino gihugu c'u Burundi. Amakuru atubwira muri uno mwanya dutegerezwa kuba twosesengura neza, tuzogora ko mu biganiro byacu bikurikira nuko leta y'u Burundi yoba ifise ubwa bwinshi bw'uko nyine umwari M23 uramutse wegereye cyangwa ukaca urafata ibice bimwe na bimwe vyegereye umupaka w'u Burundi, ingwano yokomereza nga mu Burundi bivanye no kuba u Burundi bwararungitse ibatayo nyinshi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zo kurwanya umwari M23. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harakomeje kugenda haravugwa amakuru agiye atandukanye agendanye n'uburyo rero umutekano waho ukomeje kugenda uramera nk'uko amakuru yoma aradushikira. Amakuru yihuta aravuga yuko igisirikare c'intara ya Katanga nacyo rero cyamaze gufata icemezo cy'abagabo cyo kwiyunga na Alliance Fleuve Congo cyangwa M23 ngo bashake guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwagiyeho rero mu buryo bw'ubujura bwaramunzwe na ruswa, ironda bwoko ndetse buribasira n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'igiswahire nk'uko vyoma bigaragara ngaha muri kino gihugu. Umwari M23 uvuga yuko urwanira uburenganzira bw'abanyagihugu b'abanyamurenge ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cane cane ababarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko kandi uyu muhari uravuga yuko utagwanira n'ubundi kuba wogwanira abanyagihugu bamwe, uvuga yuko mu bice byose bamaze kwigarurira harimo ibisagara bimwe nk'igisagara ca Bujumbura, nk'igisagara ca Goma, igisagara gisanzwe kirafatwa mu mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'igisagara cya Bukavu nga muri Kivu y'Amajyepfo. Bakaba bavuga yuko abanyagihugu b'ubwoko bwose baba bariko barahabarizwa ndetse bikaba bivugwa yuko abo banyagihugu bose bafise umutekano ndetse barashima yuko ibikorwa byabo biriko birabungwabungwa neza. Bamwe baranashima yuko isuku yariyongereye mu bisagara baramaze kugenda bigarurira abo ku ruhande nyene rwa M23 ndetse abanyagihugu baravuga yuko babishimira amasaha yiyongereye mu bikorwa byabo bya misi yose bigendanye no kuba ku butegetsi bwa Tshisekedi. Nyine babura amatari baronguraga izo ntara bari barashyizeho nyine ya amasaha makeya yo kuba bokora nk'uko vyuma bigaragara. Bashimira abanywanyi b'ibiganiro byacu mandanye kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ngaha kuri Burundi News TV. Imbonesha kure yacu ibandanye kushikiriza biriko biravugwa ngaha mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Bashimire twongeye kugaruka mu masaha ari imbere, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mugira amagara meza.